Yesu n'umwami. Igice cya 98 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Amaze gukira icyo yaciye akora yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, avuga ati Imana irankije hano hantu sinzosubira kandi kwiyita umupfumu, ahubwo ngiye kuba umuntu w'Imana. Imana yagukijije ahantu hamwe umunsi wari wivye. Ikindi gihe Imana irakugirira neza ntibagufata. Ikindi gihe mugahara umunsi wa 40 kumbure rimwe risigaye kugira ngo umunsi wa 40 wawe ubukwiye bahavi bagufata kandi uzomaramara, kuko wowe urazwi nk'umuntu w'Imana, urazwi nk'umuntu usenga, urazwi nk'umuntu wama ugendana Bibiliya. Mugabo ku kazi ni wowe uri musuma karuhariwe kandi abantu navyo bazi, kandi ni wowe batembejega, kandi muhiri wanyu ni wowe uri musuma karuhariwe kandi warabatembejega, kandi no ku rusengero ni wowe wama wabivye, kandi nariya n'ahandi ni wowe wama wiba. Ni wiyubare rero usenga Imana ikugirire neza. Ngenda gusengera kugira ngo uwo munyororo kuveko, kandi uno munsi umunyororo akuvako. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugira neza, mwamugororotse, ndagushimiye ko wagize neza ukatugirira neza kugira ngo uno munsi tuyagikorera no majambo. Benshi bariba ntavyo bazi, abandi barabizi, abandi baravyirengagiza. Kristo ugire neza, umugirire neza uyu mpapa, ugire neza uyu mama, ugire neza uyu mwigeme, uyu musore, umugirire neza nawe nyene. Era abana imisi myinshi agira muri ico cyacu busuma, kandi yagifashe minenegwe, kandi arazi kuzoza kandi uzohana n'ibisuma byose. Mugabo si kenshi avyiyumvirako, kuko Satani amuha kwibagira, akibagira kwibiye biriko birayihuta cyane, kandi uwo munyororo waramuboshe cyane. Ewe Yesu, ndagusavye ko umugirira neza, ukatagure uwo munyororo kuva uno munsi abo widegemvya ntabazgisubira kandi kwiba. Mu izina rya Yesu, ndazi ko vyamunaniye guheba, ndazi ko yagerageje uburyo bwose kugira ngo abihebe biranga, ndazi ko yagerageje uburyo bwose kugira ngo ntazasubire kwiba biranga, ariko uno munsi ndagomba Yesu ko umugirira neza, ntazasubire kandi kwiba, abe umwana wawe nyezina, akundwa nawe, azwi nawe, agukorera neza, akuzanira abantu kugakiza, abe umuntu wawe Mana. Ndazi kuza kubikora Yesu, umuharire ni mu izina rya Yesu Kristo wamene umucunguzi wacu. Amen. Mwejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.